turero ni mu Gishora je nkaba nitwa Shugwe ry'Imana Jiriye nkaba ndimo muri bamwe mu basanzwe batanga ibintu by'isiguro byo ngaha mu Gishora byo kungene habayeho. Aha rero hakaba habaye umwami Mwezi Gisabo rero umwaka w'igihumbi kimwe amajana 93 yarahunze ingabo za Kirimana Maconco bafadikanije n'abadagi bari bateye kurimba gikuru imuramvya. Ingabo z'umwami zibona ko zigiye gusugerezwa zicira inzira umwami arahunga ahungana n'ingabo imwe yitwa Bihome ari nayo havuye yitangira umwami itora ivyambagwa by'umwami ravyambara bashitse ku musozi wa Fota babonye bahindukiye babonye inyuma babonye yuko ingabo za Kirimana Maconco babakurikiye kozo ngabo za Kirimana Maconco bari bashitse ku musozi witwa Intankondo. Hanyuma rero uyo ngabo y'umwami citora ivyambagwa by'umwami iravyambara kibandanya ihunga. Uwo mwami acabandanya ahunga iyo ngabo y'umwami nayo iciguma ko umusozi ari naho izo ngabo za Kirimana Maconco basanze iyo ngabo y'umwami barayica bibaza ko bishe umwami kubera bari bagujije ivyambagwa. Niho rero mu nyuma babona yuko uwo bishe ko atariwe bacabandanya bakurikira umwami bafashijwe n'imbwa zagenda zirumbiza aho yaciye kubera ivyambagwa bambara baravyosa. Ingabo za Kirimana Maconco zimwe zakurikiye umwami abandi nabo basigara imuramvya siga baragwana kugira bafate Kirimba. Basigaye bagwana kugira bafate Kirimba. Ingabo z'umwami nazo nyine zabanye yuko izo ngabo za Kirimana Maconco bakurikiye umwami nabo nyine baca bicamwe imigwi ibiri bamwe basigara baragwanira Kirimba bwa nigifatwe nabo basi kandi nabo baca bakurikirana izo ngabo za Kirimana Maconco bari bakurikiye umwami. Niho rero izo ngabo z'umwami zashika kuri wa musozi basanga aho ya ngabo y'umwami bayiciye icize gica kirabahirana bavuga ati aha n'umwami rero ngira biba bamwishe teka gusa tume tubandanya dukurikira turabe ko twobona aho bamwiciye dutora ikiziga ciyo tuze kugihambana iteka. Niko rero kuca baguma bakurikira izo ngabo za Kirimana Maconco ko bakurikira umwami niko n'ingabo z'umwami nabo zabakurikira. Rero umwami yaraja ashika ngaho kuri iraza hasanga Mutama yitwa Nyabidaha yararagiye ubusho bw'inka amusaba ko yomunyegeza ariko amutama ntiyashotse amwemerera ko ataramuzi amaze kumuhakanira ko atashobora kumunyegeza niho yahavura aramwidondora ikimugenza aramubwira yuko bayateye ku Kirimba kandi nabariko baramuhiga ko bafise n'imbwa zigenda zirumbiza aho yaciye. Maze kwimubwira rero umwami niho yaca afata zanka yararagiye zari nyinshi acazicamwe imigwi ibiri zimwe zije imbere y'umwami ziyoborwa n'umwami zindi azoca zije inyuma y'umwami ziyoborwa na wa Mutama kwari kugira zigende zirazimanganya kakamoto kavyambagwa kugira rero babantu nibashika ngaho izambwa ntizize gusubira kumva kakamoto k'ivyambagwa ce ziguma zumva amakanda y'inka gusa. Ntore yaca muzana aba ngaho inyuma yafise abahungu babiri umwe yitwa Bwayundi na Bikuku arabamenyesha ko hari umuntu asavye ubuhungiro buze ko ari umwami w'u Burundi. Babahungu bamaze kubibabwira niho baca baje inama bavuga ati hamwe twomunyegeza mu nzu zari nkizi nyene za kera byoshika abantu bakaza bakamubona bakamwica no twaca batwica. Baca baje inama baca bamunyegeza mu kigega c'amasaka bijya bigega bimbiramwo kera mwasanga biri kwirembo bafata amasaka yararimo barayadaha bayakuramwo baca bagicako utudirisha inyuma twamufasha guhema no kubona inyuma amaca bazana impuzu y'igiti impuzu y'umwando barasasa kugira ubwayi bw'ayo masaka ntibuze kumubaba. Hanyuma baca bazana ibiti bibiri arurira aja muri ca kigega kuri ca kigega baca barenzako ibiti hejuru baca bashirako n'izindi mpuzu hama baca barenzako n'amasaka ku buryo bw'uko umuntu yamba ariko arengana tamenye ko hari umuntu yabona ko coba cuzuye amasaka. Rero zangabo za Kirimana Maconco ntivyatevye bamaze kubona uwo bishe ko atariwe urumva ko baca baguma babandanya bakurikirana umwami aho yaciye bafashijwe na zambwa ariko barashitse hamwe umwami yasanga wa Mutama zambwa ca zirabura kakamoto kavyambagwa baca barasanzara. Bamaze gusanzara harabayemwo bamwe baciye ngaha ko wa Mutama yarasubije inka mw'ishamba aca barahurira kw'irembo. Bahuriye kw'irembo baramubaza ati nta muntu yita umwami w'u Burundi mwatuboneye. Wa Mutama arahakana kuko umwami yari yamubujije ati ntagira abantu n'umwe aza kuza ngaha muze kubwira yuko migeze mumbona kuko ntiyashaka kumenya basi b'umwami n'abakunzi b'umwami. Baramuhenda gose bamwe mariko amugabira n'ibintu wa Mutama arahakana ko atabuyigeza abona ko atanu warige abona kuvana yakaba. Amaze kubahakana rero baciye babandanya barondera mu mashamba baragenda bararengana ariko uko barenga nuko ingabo z'umwami nazo zaguma nazo ziko ziraza nazo nyene rero zarashitse ngaha zicitse ngaha zabaza wa Mutama nkuko abambere bamubajije wa Mutama agumye hakanye ko yakane abambere kuko nabonye ntiyarazi ko ari abakunzi b'umwami nuko ari abasibiwe ariko umwami we aho yarari muri ca kigega abarengana yarababona ko atudirisha bari baciye ko twamufasha guhema no kubona inyuma. Rero niho yashobora kubonamo amasura yaramenye kuko izo ngabo z'umwami zazananye n'umwamikazi Inarukundo hamwe n'incoreke abaganwa abakevyi
kiranga hamwe n'abadahizi. Rero umwami amaze kubona mwabamenyemwo niho yaca hamagara wa Mutama aramubwira ati abo bantu nabi wanje. Abimubwiye niho rero wa Mutama aca abwira abahungu beyo babiri baca baragenda guhamagara ba bantu zangabo z'umwami ko zamaze nazo nyine kuba zirenganye. Babahamagaye barababwira ati garuka papa ica babwira. Hanyuma baraza baje bacakora ko byandi byari heje kuri ca kigega. Umwami aca arava muri ca kigega arabonana n'ingabo ziwe. Bamaze kubonana umwami yaciye abacamwe imigwi 3 acabwira ati bamwe camuguma ngaha mu ncunge nduhuke ntagira abasigara abagaruka kungora. Abandi nabaca barungika gukwirikirana babasi. Abandi nabaca barungika imuramvya kuzana ingoma zibiri n'inka zibiri. Nikuvuga izo ngoma zibiri yari Rukinzo na Kagenda. Rukinzo ni ingoma yavuga mu majyama y'umwami ce mu mavyuka y'umwami. Nikuvuga igihe umwami agiye kuryama bavyita ko agiye kwibaka iyo Rukinzo yacivuga barayivuza. Canka avyutse bavyita ko yibambuye naho nyene yarasubira ikavuga. Kagenda nayo ni ingoma yagendanira umwami. Nikuvuga yagumana n'umwami aho umwami yabari niho nayo yategezwa kubiri. Izo nka zibiri nazo rero ni inka umwami yaciye atanga kwa gashimwe ku muryango uwo Mutama wari wamunyegeje. Nikuvuga inka imwe yari imvyazi indi yari Shuri. Imvyazi yitwa Murimigwa, ishuri nayo yitwa Ruciteme. Rero umwami amaze kuzitanga ko kwa gashimwe ku muryango wo Mutama niho abo mu muryango baca bavuga ati reka zino nkamwe twozorora byoshika abantu bazotukomoka ko ntibamenye ikintu caberengaha ko zashobora gupfa ntihagire ico zitumarira. Reka rero dusaba umwami ko twozibaga inyama zazo tuzige hanyuma tugenda mu ishamba tubaze ingoma zibiri inshato zazo kugira ce zikora izo ngoma zibiri kugera ikintu kiberengaha ikiza kiberengaha dukoreye igihugu ntikizigere kizimangana. Umwami yarabaha uruhusha izo nka barazibaga hanyuma bagenda mu ishamba babaza ingoma zibiri imwe bayibaza kuri Irazi iyindi bayibaza Igweza muri komine Gitega. Bamaze kuzibaza baciye bazizanye rero inshato zizo nka baca bazikoresha izo ngoma zibiri. Nikuvuga izo ngoma zibiri ko nabuze ko imwe yitwa Ruciteme indi Murimigwa. Nikuvuga rero izo ngoma zibiri zace zifata amazina yizo nka zibiri nyene. Imwe yacikanisha ushato gwiyo nka yishuri yitwa Ruciteme iyindi nayicikanisha ushato gwiyo nka imvyazi yitwa Murimigwa. Nikuvuga nkuko umwami ngaha yahashitse 1903 acahamara amezi 10 ari mu buhungiro. Nikuvuga rero izo ngoma nizo kuva mu 1903. Nikuvuga rero izo ngoma gushika no munsi turiko turavuganirako zifise imyaka 119. Zakora rimwe mu mwaka kurya munsi mukuru umuganuro niho zakora. Zava ngazigenda ziravuga gushika imuramvya hanyuma zikagaruka ziravuga. Ubu rero izo ngoma rero zibiri nizo ngiye kubereka aho mu ngoro y'ingoma bashaka kuza kuziraho. Rero izo ngoma zibiri nababwiye nizi uko nayibabwiye izi zifise nizo kuva 1903 zifise imyaka 119 gushika kuno munsi turiko. Nukuvuga rero iyi ni Murimigwa yakanishijwe rushato rw'inka y'imvyazi yitwa Murimigwa nyene. Iyi nayo ni Ruciteme yakanishijwe rushato rw'inka y'ishuri yitwa Ruciteme nyene. Nukuvuga iyi mvyazi yarahirirwa ntiyigera ituruka ariko iyi Ruciteme yari iturutsa ikongera ikicura nta muntu numwe yayiragira canke ngo aze kuyihinda iri mu mirara y'amasaki kwirarisha. Yo nyene yari iturutsa ikongera ikigaruka ikongera ikicura. Izo zindi mubona nazo ni interamyi zizi ngoma nyene zibiri. Nikuvuga izo zo kugo ruhande rwo hiyo bazitishikizo ziteramira Ruciteme zinazo bazitishako ziteramira Murimigwa. Nikuvuga rero izi ngoma zibiri ni ingabe n'ingabe kazi. Aha rero kubyo mw'ingoro y'ingoma bica bihera ca tubandanya kuza kuraba mu ngoro y'umwami niyo ca tuza kubandaniriza. Naho tugeze ni mu ntangaro iki n'ikigo ca mbere kuvuga naho niho umwami yashobora gukoresha inama yaba yicaye ngaha hamwe n'ingabo zibiri abantu nabo kaca bagandagaza ngaha imbere yiwe. Hariya naho kuri ya muryango uri kurinjira inyuma ni ku nama niho hashikira abantu baba bagiye guteramira ibwami baba bagiye gusaba amajambo bahita ku nama. Iki rero n'ikigo ca kabiri bahita mwirebe no kuvuga iyo hari abantu bashengeye ibwami bakeneye nk'ijambo ibwami barasaba uruhusha hajya ku muryango haba hari ingabo zibiri hari inyuma hanyuma izo ngabo zibiri zibarekuye bakaza ngaho haba hari izindi ngabo zibiri nazo nye zibahaye uruhusha bakaca baza rero ku zindi ngabo zibiri zaba ziri ngaho ku muryango hanyuma bakavuga yuko barusurusha go gushika ibwami
mu kwinjira kubera atanzugize zihari bako nkuko uye badodora naho baca bakoma amashi kugira abari imbere bumve ko hari umuntu yarose urusha rwo kwinjira kubonana n'umwami aho dasha guca twinjira rero mu ngoro y'umwami. Aha ni ku ruhimbi aneho babika ibikoresho byakora mu ngoro y'umwami. Aha turafise urwato bashiramwo inzoga y'amasaka umwami yanywa yaba ari inzoga y'amasaka icanze n'ubuki bayita inturire. Turafise ibisabo bibiri iki niki babikoresha mu kubika amata. Turafise ibi mubona ari byinshi ni cakunze canke icasi bivana n'ahantu bakamiramwo canke bakanyweramwo amata y'inka. Iki giseke nico bakoresha mu kuzana ifungurwa z'umwami zava mu bakevyi. Kiriya kindi gisabo mubona iki naco nico bakoresha mu guterera bariko barondera amavuta y'inka. Turafise izi nkoko zitagira ibara nizo bashiramwo ubutsima umwami yafungura bwaba ari ubutsima bw'amasaka uburo imyumbati canke bw'ibigori. Turafise rero n'ubu mubehe bashiramwo imboga umwami yakoza ubutsima. Ibi bindi bisimbo bitatu navyo nivyo byakora rero kuri wa musi mukuru w'umuganuro nababwira ca gihe rero za ngoma zibiri zakora imwe ruciteme na muri migwa. Ntuvuga rero ivyo bisimbo nivyo bashiramwo imbuto z'ubwoko bwose butandukanye nizo rero umwami yacahezagira kuri wa musi mukuru w'umuganuro zagenda bijanye na za ngoma zigenda ziravuga gushika umuramvya hanyuma umwami agahezagira imbuto zaba ziri mu ivyo biseke. Turafise harya mubona si kuziko umwami ntiyota kirya nico ni nurubumbiro akanako ko hejuru ni cotezo no kuvuga niho bashira ibintu bita imibavu bagacana babyita kosa. Rero iyo mibavu ka rero umwotsi wayo ukaca usanzara ngaha ukaca utuma haguma hamota neza. Iki aha mubona iyi ntebe iki ni cicaro c'umwamikazi iki naco c'umwami kicumuganwa mukuru cyo naco c'umuganwa mutoyi. Aha naho haba hari umuci wararanzi yaco baranga mwijoro ateramishije imbere yuko umwami aja kuryama nabwo yagiye kuryama ko bavyita ko yabagiye kwibaka. Rero umuci waranzi yacacu baranga akoresheje inanga zimwe za kera z'ibiti canke imiduri n'ikembe. Turafise rero urujya mu rugo rundi ruhande intuzenya impuzu z'igiti bakora mu mimanda imihororo nizi ariko murabona ko zikuze ni za kera sizubu. Ino naho rero niho babika ibigwanisho bahita mu mateka ibigwanisho by'umwami. Murabona iyi ni ingangura bakoresha mu kwica aba bagararije ibwami bashira ku izosi bagakwega gushika izosi rigacika cari gikarishe ubu murabona carafushe. Iyi nayo ni mangu bakoresha mu gukomanga bariko barondera za mpuzu z'igiti arizo zizi. Iri naryo ni icumu bagita icumu ry'amahoro ryagendana n'inkinzo umwami yaba afise. Iyo nkinzo yamufasha mu gihe hari nk'ikintu bamuteye guca yikingira. Aha naho ni kukigwa aho umwami yibaka n'umwamikazi. Aha rero ubu ubunyangari babwita ubunyangari mwico gihe ariko ubuye bavanga n'ubudede umwamikazi yambara mwizosi hamwe no munda. Cyane naco n'igiseke babikamo impuzu n'amavuta bisiga. Kuvuga rero kuba ubunyangari umwamikazi yambara munda mu gihe umwami akeneye kurangura amabanga yabubatse yacakora kuba ubunyangari umwamikazi yaba yambaye munda. Hanyuma umwamikazi keza kumva ko umwami akeneye kurangwa amabanga yabubatse. Aha musi haba hari umuntu bita umuhimbiri akazi ko umuntu mu gihe umwami atanguye kurangura amabanga yabubatse yacitangwa gukoma amashi gushika gaheza. Ariko rero mwico gihe ntibavyita ko kwaba ari kurangwa amabanga yabubatse mwico gihe bavyita yuko ari uruhigi rutanguye. Aha rero ca tubandanya no kuraba kwa Kiranga. Ha rero ni kwa Kiranga niwe yarajejwe ubuzima bw'umwami. Nubwa mu gihe umwami agomba gufata urugendo yacaza akicara ngaha nko ku musase bavyita kwitorinda ariko ntiyaba ariko aritonda niko bavyita. Hanyuma rero amaze kwicara ngaha Kiranga akamubwira akamurabira iyo agomba aje ko ari heza. Abonye ari heza yaramureka agafata urugendo. Abonye ari habi naho
yacamo ubuza ntiyafata urugendo. Ni nkuko kandi agomba gutora itegeko canke ari agomba gukura yari tora yicaye ngaha, amaze kuritora canke amaze kurikura akaca ahamagara muri babaganwa babiri kandi umwe ceka bareke akababwira yuko hari itegeko rishasha ribonetse canke hari ivuyeho, nabo bakaca bagenda bakabwira babandi baganwa baba bari hariya ku nama baba bari mu bashengeye ibwami mu baje guteramira ibwami, bakabwira yuko hari itegeko rishasha ribonetse canke hari ryahahora rivuyeho, nabo rero bakaca bagenda bakaza barabwirabwirana gushika rigakwira igihugu cose. Murazi ko hari ubudumbidumbi bwinshi bw'abaganwa. Aka rero nagakono ka Bigombo umwami Kiranga bamushiramwe inzoga yangweramwe inzoga. Iyi nayo ni inyagara yakoresha mu gihe yaba ariko araba ubuzima bw'umwami kungene butunganije canke habona bwa ko yashobora kumurabira umwami yagomba aje ko ari heza nuko ari habi, yakoresha ino nyagara. Aka nako nagatebe ka Kiranga yicarako. Aha naho mubona ni mu kibeto. Mu kibeto no kuvugana yiho umwami yaza guhagarara, ariko arumvize yuko hari abantu bo muvuga nabi ndamwe baba bashengeye ibwami baba bari hariya ku nama. Rero mu gihe rero umwami yumvise yuko hari abamubuze nabi babaganwa ntibabimenye, umwami rero babaganwa yaca birukana akaca bangaza akaca baza kuba baganwa bo mu zindi ntara akaca tora abandi bashasha, ariko ntiyabica yarabangaza gusa. Kandi haaye mu kuza kwahagarara yahaza giturumbuka ntibashobora kumenya yuko hari nuko atawuriho. Yahaza mu gihe cyose yiyumviriye akumvize yuko ariko hari abantu babiko bamuvuga nabi. Hanyuma rero yumvise yuko hari abamubuze nabi birashika babaganwa akabarose bakarawonka rapo yuko hari abamubuze nabi aho ntana kimwe abagira. Mugane avyumvise nabo ntibabe bavyumvise, niho haho rero yaheza akaca bangaza, nico gihano yaca ba. Naho tugomba twinjire ni mu bakevyi, niho baronderera ifungurwa z'umwami. Rero tufungurwa z'umwami ni zimwe rero nabeca giseke nabereka nico baca bazana, hanyuma bagashiramwo rero izo fungurwa z'umwami zigeza tukagenda mu ngoro nkuru aho umwami yashobora kubifungurira. Turashobora kwinjira yo indani mukara. Uru nurusyo bakoresha mu gusya ko arondera ifu y'amasaka y'uburo canke y'ibigori babanje gusekura. Muriyo iyo fu mu kirondera baca baza gusyera ngaha kugo rusyo, hari nayo baronderamwo ubutsima umwami yafungura. Aho inyuma turafise isekuro babanza gusekura mwayo masaka kugira abanze bayakore ko buno buguruka, bana ko abafise ubuguruka bakabanza rero bagagosora amakabona kuzana ku rusyo bagasya. N'urutaro rwashikirako iyo fu. Yisekuro nayo rero nababwiye basekuramwo babanza gusekuramwo ayo masaka c'ivyo bigori ni iyi. No kuvuga iyi gushika no munsi nayo nyene ingana na zirya ngoma ifise imyaka 119. Aha naho go muri urundi ruhande turafiseho ku rusenge aho babika inkwi canke bagatara ko za nyama mwora mu bavuga z'imiranzi, aho ni kuziko ngo ni nyarusenge babishira ku ivyo bintu. Aka nako nagaserama babikako ibikoresho byakora ngaha nyene mu ngoro y'abakevyi, kuvuga nk'amasahani, ibikombe nibindi. Ino turafise aho haca harara babaganwa babiri mu gihe rero umwami agiye kwibaka, abaganwa nabo baca bava muri ya ngoro y'umwami kaca baza kuryama ino. Ariko abo baganwa bobo nta muhimbi bari bafise kuko nta muryango bari batungiye ngaha, nta mugore bari bafise ngaha. No kuvuga ko baba ngaha ari bonyine arabaganwa babiri no baje bakurara ngaha. Acha tubandaniriza mu rugo ncanza kubereka ahashikira ingemu byo babagemuye ibwami, naba hari umuntu bita muja w'ibwami. Amace tubandanya no mu bwogero bw'umwami tashobora gusohoka mu rugo. Aha rero hanaho hahagarara umuntu bita muja w'ibwami. Uwo muja w'ibwami yari umukobwa mwiza gose, no kuvuga yabahagaze ngaha mu gihe rero umwami agomba gutangwa gukoresha ya nama hamwe hariya mu ntangaro. Uwo mukobwa wo muja w'ibwami ngaca bva ngaha ari gusa, akaca agenda agahagarara hariya mu ntangaro aho hantu hajya haba hagandagaje abantu bari ngaho. Yagenda ari gusa akaca asobye yaba atanze ikimenyetso cyuko inama igomba itangure. Kaca arazira mwabo bantu ko ari n'umuntu n'umwe atwenga, kaca aza nuko ari n'umuntu n'umwe amwiyumvira, hagize utwenga baca bamuhana. Rero
amaze gukora uwo mugigwa yabatanze sinyare yuko inama igomba itangure. Hejeje yacagaruka akacagarara ngaha no mu kugira rero yerekane ko inama igomba ihere yacava ngaha n'ubundi akagenda ari gusa agasubira akaja gusoba nkuko yasovye ubwa mbere ahantu yaba yerekanye yuko inama igomba ihere umwami yacaheraheza inama. Aha naho hacashikira za bimwe navuga vy'ingemu aba bashengeye ibwami baza bazanye no kuvuga ibwami nta wagenda uko bategeza kugenda hari ico bitwaje bashengeranye. Rero byaca bishikira ngaha bishikiye ngaha niho haba harimo na za nzoga nababwira hacavamo ya nzoga bita inturire y'amasaki canze n'ubuki. Haba rero hari umuganwa yacaza kumviriza iryoshe gusumvya izindi ari nawe yacigenda mu ngoro y'umwami ariyo umwami yashobora kunywa. Harya dutera tugenda kuraba ca tubandanya mu bwogero bw'umwami aho yogera bariko barahitsa. Ni kuvuga umwami rero yogera ngaha bavyita kuyuhagira. Harya naho mubona yari toilette. Ni kuvuga umwami caraza yuko ibimuvamwo bija mu kinogo. Ni kuvuga baca bazana umutoto akituma. Hejeje kuyituma akacafuka n'utwatsi akaca haza rero umuntu akacaza kuraba iyaza guta. Nta muntu numwe yashobora kwegera ngaha ko haba hacunze cyane. Nta numwe yashobora kuhegera ko ari haba huraca bibaza ngo none ngaha ngo abantu ntibamubona. Caraze ko hari umuntu yashobora kwegera ngaha haguma hacunzwe. Ico giti naco mubona ko bisanzwe citwa umumanda ariko kimaze gutegwa n'umwami baca bacita ikigabiro. No kuvuga imbere yuko umwami ava ngaha yaciye asigateye ico giti. No kuvuga ahantu hose umwami aciye yateza kuhasiga icibutso. Yaciye asigateye ico giti ico rero gifise imyaka 119 naco nyene. No kuvuga nico kuva mu 1903 naco nyene rero kingana na zirya ngoma. Mu kurangiza turafise kiriya kindi giti mubona hariya hepfo kiya citwa inkenga naco kirya ni kuvuga imbere yuko umwami mu gihe yavuye ngaha mu buhungiro mu kuva ngaha yaciye mu ihigiro aragenda makebuko bukirasazi makaza guserukira muri Bujumbura Irare. Rero amaze gushika mu ihigiro umwami kazi yaciye asandaba amaze gusandaba umwami acatanga itegeko ryo kumugarukana kumushingura ino. Rero baciye mushingura harya mubona kirya giti citwa inkenga. Bamaze rero kumushingura kurya ububaka imva kera naho rero baca bagira igihongo hanyuma bakaca batera kwico giti bakaca bacita iryo zina. Tukuvuga rero umwami kazi na Rukundo ashinguye harya mubona kirya giti. Ico naco kinaco mubona kindi nico ni bimwe dukoramo ingoma nibyo bita imivuga ngoma. Yego kubijanye rero n'ivyakahise byo ngaha bica bigarukiye ngaha. Murakoze cyane kutugendera.